mpora nibaza uko bizomera ngezeyo, mfise amatsiko yo kubana n'abera, sizuye umubiri nukuri izo bana barutse. Azi ijambo cojo nk'umuririmbyi bitwa Alfred Muhimbare mu Burundi, numva nyine ko ndamukunda cyane mu gospel. Nanje ndavuga ati meze nk'urya nokumva yuko mba umutima wanje. Urifuza kumera nka Alfred Muhimbare? Cyane gose. Nakaririmbo yaririmbye kakuzuza ni nkakaye. Dufatire kwe histoire mama yaguteye. Yitubwirira abadukurikirana kuri Egozen TV kuko iyi televiziyo yacu dukurikiranwa n'abantu ibihumbi 11 n'amajana. Mbega mama wawe iyo histoire yaguteye ituma noneho nawe wo hayagiza iyo mana yawe, iyo histoire gato ukoresheje umwanya muto warugwaye gute, byari bimeze gute ico gihe? Nyine mama yarambwiye ati wowe waragwaye turakujana kwa muganga bakabura n'ikintu na kimugwaye, nari umwana muto cyane. Gusa nyine hakaza ibintu by'ibihere bija ku mubiri bisisa nyene utora aho muganga baravuza biranka, gushika yaho jewe muhira baryamika ahantu ku mutoto. Bamaze kuntana vyansi nyine byarasi barabuze ingwara ngwaye barajana muhira ku buryo baryamika ku mutoto. Ubwo urwaye nari ngwaye nibwo nari ifise. Bisigura ko ico gihe wari uteranye ubwoba? Nari nteranye ubwoba cyane kweri. Ntibashobora no kukuryamika n'abandi bana bitewe n'ukuntu wagaragara? Oya, sinashobora kuryama aha abandi bana baryamye. Ntabwo kumbure mama wawe yibaze yuko baba barakuroze kugira ngo ushobore kugira ubwo bugwayi, na cyane cyane aho wumva ko mu bitaro babuze ico ugwaye mu nyuma baranakurungika muhira? Mwami niwe fise, mwami mu mutima wanje mwami niwe fise mwami mu mutima wanje buri saha buri segonda namavuga ugukiza kwawe zavugiyo neza buri saha buri segonda mwami namavuga ugukiza kwawe. Egozen TV umunezero wacu kuri twese. Reka tubaramutse n'iteka ntangire bakunzi ba Egozen TV, ntankeka mwamaze kubona ko twatumiye umwe mu bana mu mwigeme akiri muto cyane ariko afise ingabirano idasanzwe. Umusatirizi namubazaniye kugira ngo tumumenye ko vyishina cyane aho yaririmbye akaririmbo ahayagiza Imana umuremyi noneho kuvyiza yamukoreye. Ariko kandi Alain ndakuramukije kandi. Ndakuramukije cyane. Umeze neza? Yego. Ndashaka kumenya ahantu iyo mana yagukuye vraiment nkuko wayiririmbye yihayagiza kuvyiza yagukoreye. Eske imbere iyo mana itaragukorera ivyo vyiza warume Alain kumbure wari mu ihe condition, warumerewe gute? Na cyane cyane aho mu ndirimbo wahavuye noneho uririmba karirimbo kiza cyane uhayagiza Imana uvuga aho yagukuye. Mbega ubwa mbere warihe, warumerewe gute? Navuga yuko jewe vraiment kuva ubwa mbere sinavuga ko nari mbayeho nabi, ariko kugira ngo ndirimbe iyo ndirimbo ndayivugemo uko Imana aho yankuye. Nafatiye kuri histoire mama wanje yari yambwiye ibyambayeko. Yego nambwira yuko jewe naciye mu buzima bubi, naragwaye ndagira kure hama nyene ndakira, cyo gituma rero naciye ndirimba aho Imana yankuye. Dufatire kwe histoire mama yaguteye. Yitubwirira abadukurikirana kuri Egozen TV kuko iyi televiziyo yacu dukurikiranwa n'abantu ibihumbi 11 n'amajana. Mbega mama wawe iyo histoire yaguteye ituma noneho nawe wo hayagiza iyo mana yawe, iyo histoire gato ukoresheje umwanya muto warugwaye gute, byari bimeze gute ico gihe? Nyine mama yarambwiye ati wowe waragwaye turakujana kwa muganga bakabura n'ikintu na kimugwaye,
nyine uragwara ikiringo kingana n'amezi 6 uri mu bitaro. wangana gute ico gihe? Nari mutoyi ngo nari mfite nk'imyaka 4-5 gutyo buduka. Ndi mutoyi barabura nyine n'ingwara nimwe ngwaye, barabura ingwara nyine ngwaye gushika yaho bamubwira ati umwana mutahane nyene urindirire muhira Imana izokora. Bamaze kuntahana nyene barasenga gushika yaho nyine ndakira ndamera neza ndasubira kuba umuntu muzima. Muri ubwo bugwayi wari umeze gute? Nibyo dushaka kumenya ngene wari umerewe. Nkene nari merewe. Je muri ubwo bugwayi mama yabwiye yuko nari umwana mutoyi cyane. Gusa nyine hakaza ibintu by'ibihere bija ku mubiri bishisha nyene utora aho muganga baravuza biranka gushika yaho jewe muhira baryamika ahantu ku mutoto. Bamaze kuntana vyansi nyine byarasi barabuze ingwara ngwaye barajana muhira ku buryo baryamika ku mutoto. Ubwo bugwayi nari ngwaye nibwo nari ifise. Bisigura ko ico gihe wari uteranye ubwoba? Nari nteranye ubwoba cyane kweri. Ntibashobora no kukuryamika n'abandi bana bitewe n'ukuntu wagaragara? Oya sinashobora kuryama aha abandi bana baryamye. Ntabwo kumbure mama wawe yibaze yuko baba barakuroze kugira ngo ushobore kugira ubwo bugwayi na cyane cyane aho wumva ko mu bitaro babuze ico ugwaye mu nyuma baranakurungika muhira? Ivyo nivyari kubura aho bavyiyumvira baravyiyumviriye, ariko kuko mama aranka abantu basi imiti y'ikirundi arayanka cyane. Avuze ati nta mwana wanje shobora kujana mu miti y'ikirundi yuko ivyo kwa muganga vyasereka ndindira Imana izokora. Iyo wiravye mu kiyo nta nkeka ngira ngo Alene muriko muramuraba kuri screen za Igozen TV ebana hamwe wo mutora ko uduherehere dutatu. Mpita ndagukubita muri yo nitondere no muri commentaire cyo bimbwira. Ico gihe wari uteranye ubwoba kugeza yaho bakuryamika ku mutoto cyane gose. Mama we yiranze. Hari arabamuhanura ati rondeza mu bapfumu. Ego ye. baramubwira arandeze mu bapfumu. Ntigeze aje no musinumwe? Oya mama nabwo yigeze agenda. Oya nabwo yigeze agenda kubera yuko byarigeze kuronka abana ba mbere nyene. Abana ba mbere nabone baragwara bo byarashitse barapfa baritaba Imana abana bakuru ba. Abo bana bagwara nkuko nyene wari ugwaye? Oya ntibagwara nkuko nari ngwaye, ariko nyene amaze yaragiye mu bapfumu arabona ntacyo bimaze. Aravuga ati ko uyu mwana rero nta mpamvu yo kumujana mu bapfumu, reka nitore Imana ntizomenye ikintu ikora mu buzima bwiwe. Yaranabikoze? Yarabikoze kubera ndabishima. Alene urasanzwe ufise papa wa mbere? Oya papa wanje na office. Ariko waramubonye? Naramubonye kweri kubera papa wanje yapfuye afise imyaka 7. Navuga ko namubonye nari nkutse. Alene vraiment iyo nkuru navuga yuko nanje sinoreka gushima kuko maze kumbwira ukuntu wari umerewe cyangwa ukuntu wari ugaragara ubu ukaba uri umwana mwiza. Urazi uko uri mwiza? Ya birasanzwe ariko. Oya ndabikubwiye uri mwiza vra. Ubwiza buva no ku Mana bivanye n'ukuntu wagaragara. Ego kwera. Anye ndabishima. Alene wubu rero noneho Alene wubu nk'ibikogwa ukora kumbura ushobora kuvuga ati ibi bikogwa reka nkore ibikogwa bihimbaza Imana kubera ko ndibuka ndazi neza iyo yankuye ni nk'ivyahe? Shaja mvuga basi mu bisanzwe ibintu vy'agakiza ntavyo nari bwinjiremo neza mbere yuko sori iyo ndirimbo. Ariko kubwo kumva impano indudubiza mu mubiri naravuga ati je kweri uko bizogenda kose zotegereza kwakira agakiza shimira Imana mu buryo nzoba namaze kwakira umwami Yesu ambere umukiza w'ubugingo bwanjye. Ndavuga ati ninamara gukiza nta kintu n'igikorwa na kimwe c'Imana numva je ntoshobora gukora ntojamwe. Ndavuga ati ninamara kwakira agakiza igikorwa c'Imana ndi preo ko nzogikora ko kimeze ko. Bisobanura ko iyaba uri umukatolika uba warihebeye Imana uba uriko wigira ubumase? No havuye ndabwigira no. Wabishoboye? No gerageza no bishoboye. Okay. Urabonye ko uribonye ko ufise impano yo kuririmba
na cyane cyane aho waciye uhera ku karirimbo noneho uhayagiza Imana ivyiza yagukoreye. Kajya karirimbo ni wakiyandikiye? Indirimbo nije nayanditse, nje nakiyandikiye kwe. Wari usanzwe noneho uririmba mu makorale kugira ngo kuko iyo umwana akuriye muri korali usanga byoroshye cyane kwandika indirimbo no kumenya melody kumbura azokoresha mu gutunganya karirimbo kiwe. Warigeze muri kuba muri korali kumbure bivanye naho usengera? Oya, je urumva mu bisanzwe ndirimbo nayanditse ntarakira gakiza. Nazanditse ntarakira gakiza nkiri muri Katolika. Mbega iyo uvuze kwakira gakiza iyo uvuze ati nayanditse ntarakira gakiza, umuntu atarakira gakiza bameze gute? Basi navuga ati uburyo ntari bwaje muri indi dini y'abaprotestant. Naho ubundi umuntu wese yakiriye umwami Yesu akamubera umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe abakijijwe. Navuga ko mu gihe ntari bwagendeye mu rindi dini mpindure nari nkiri muri Katolika. Aho nanje sinari bwakira umwami sinari bwakira gakiza. Ego. Oya. Aho karirimbo byagutwaye igihe kingana gutse kugira ngo ushobore kugatunganya kukandika? Aho karirimbo chache navuga yuko atagiye kantwaye. Ntagiye kantwaye mu kukandika. Ya umunsi wa mbere urashitse muri studio kumbure n'urupapuro aho wakanditse uricaye imbere ya producer kumbure arakumvirije ingene wanditse ingene uhavuririmba. Ndashaka kumenya wari umeze gute, wari umerewe gute muri ujya mwanya mu gihe ryari rya mbere noneho winjiye muri studio? Nawe urumva yuko ari rya mbere ugiye muri studio kugira nyine uririmbe n'ubu hamenyereye icambere coco. Utegerezwa kumva muri wewe ufise ubwoba kuko icyo kintu ari rya mbere. Nanje narumva ufise ubwoba nkavuga ati noniga mana yanje ibintu bizagenda gute. Nkumva nyine umenga muri jewe ni ibintu bidashoboka. Umva nyine ufise ubwoba. Twayaze cyane ariko bahava bambaza ati musatirizi none byukuri kajya karirimbo ni Alene nyene ya karirimbye kugira ngo tubemeze ko ari wa karirimbye. Fata kanya gato ukaturirimbire kujya wabikoze imbere ya producer ariko arakwa registra majwi. Nta kibazo nakimwe. Mwami niwe fise mwami mu mutima wanje mwami niwe fise mwami mu mutima wanje buri saha buri segonda namavuga ugukiza kwawe zavugiyo neza buri saha buri segonda mwami namavuga ugukiza kwawe. Asante sana. None ko wumva ko ndikunda kuraba uracyari muto cyane ariko burya studio ziba zizimvye na cyane gospel zikora abahinga. Eske amafaranga noneho yo kuri studio bawakuye? Amafaranga studio novuga yuko basi nyene je narisanzwe nkora akazi ko gusuka. Narayahize ndayaronka. Ubona bitse korohera cyane kuzura kora n'izindi ndirimbo zikurikira? Icyizere si kinini kweri yuko vyonyorohera ariko nyine Imana ndabibona nyene bizogera. Imbere y'uko uririmba hoba hari abandi baririmbyi kumbure baba nk'icitegerezo kuri we kavuga ati nanje ndakeneye ko noba nkabanaka canke nogira abantu mpinduriye ubuzima canke mpindurira ivyiyumviro ndabicishije mu mwuga wanje kuririmba? Ya bariho benshi nk'abandi. Azijamire cojo nk'umuririmbyi bitwa Alfera Muhimbare mu Burundi. Numva nyine ko ndamukunda cyane mu gospel. Nanje ndavuga ati meze nk'urya nakumva yuko mba umutima wanje. Urifuza kumera nka Alfera Muhimbare? Cyane gose. Akaririmbo yaririmbye kakuzuza ni nkakahe? Akaririmbo yaririmbye kari ni twinshi ariko kamwe muri two. Amatsiko. Baziko bena yakanyibuse gato twumva.
ryari ati mfise amatsiko yo kubona umwami mpora nibaza uko bizomera ngezeyo mfise amatsiko yo kubana n'abera sizuye umubiri nukuri izo bana barutse nk'ubu bishyitse ugahura na Alvera Muhimbare wamusaba iki? Jeno bishyitse nkahura na Alvera Muhimbare tuva nanje yo kuba musaba ubufasha bw'uko yobwira ingene vyagenze kugira nanje ko noshika ku ntego yanje. Woshika ku ntego yawe? Ntego yawe ushaka gushika he? Nanje ndashaka gushika kure cane muziki wanje wa gospel mbona nyene ndiko namumaza Imana biciye mu ndirimbo zanje abantu benshi bayimenye. Mama warashigikiriye impano yawe? Arayishigikiye gose. Habonetse kumbure umuntu avuga ati uyu mwana Alain ifo yuko ndamufata ukuboko ndamushigikire ndamufashe kuri wewe agutumbereye nk'uwo muntu akakubera nk'umu manager uri tayari? Tayari. Nyimba yoboneka hoba hariho projet kumbure zindi zo gukora izindi ndirimbo? Ziriho cyane. Mu kurangiza ikiganiro ndashaka kumenya karite nka zitatu ziranga Alain kumbure na cyane cyane nk'umwana yakiriye agakiza. Gabire na mbere nuvuga ati ko Imana nico cyambere. Mukayikorera. Yego no muko kuyikorera urumva harimo karite nyinshi cyane zo gukora nko mu migenderanire tubayemo ku isi. Kubahana nabo nyene muri kumwe mu isi. Kubahiriza amategeko yayo kugenderako. Biragoye cyane kwakira agakiza mu gihe umuntu aba akiri muto cyane kuko nkawe uracyari muto kandi ndabona uri ko werekeza mu myaka kumbure yo gushakwa. Ari anyira bigoye kugira ngo ubone umusore agutumbere ko nawe aje mu nzira nziza canke yakiriye agakiza. Ico gihe nkawe kumbure nko usabika Imana kugira ngo izogutumbereze ku musore noneho azogushitsa ku ntego zawe canke azotuma nawe ugira agaciro noneho ukagahesha n'umuryango wawe. Imana nanje ndayisaba yuko njya kumva nyine isengesho nawe nayituye mukundosa uwo musore agendera mu mategeko yayo ahimbara Imana. Alain kumbure twibutse nizahe mbuga umuntu ashobora gutora kuri iyo ndirimbo yawe kugira ngo neza na neza ayumvirize yitonze ashobore kumva ingene wahayagije Imana noneho kuciza gukoreye naho yagukuye? Ya mbere woja kuri YouTube ukandika Alain Rukundo niho indirimbo yanje ushobora kuyisanga. Alain Rukundo. Yego. Usanzwe uba mu gisagara ca Gitega mbega mu bana noneho muvukana nta wundi mwana afise impano yo kuririmba nkawe? Naho hari. Okay, ubundi iyo mpano ni uyifise wenyine? Usanzwe umusengera he? Jewe? Ku gatwe kiwanje gusa. Ego. Je sengera muri CGC. Muri CGC? Yego. Okay, aho musengera muranaririmba? Bararirimba. Aho musengera noneho nabo bari mu bashigikira iyo mpano yawe? Aho dusengera novuga ati basi kubera jewe nkiri mushasha. Sindakora ibintu byo mu rushengero nakigwe mbatizwe. Ntibaramenya cyane ariko biri mu nzira zuko bomenya kandi bamaze kumenya byo tuma bayishigikira. Icyo uri kurakora turangiza ikiganiro, icyo uri kurakora ku giti ciwawe kugira ngo indirimbo yawe ishike kure mbe n'icyahe? Ikintu uri kurakora kugira ngo indirimbo yawe ishobore gushika kure ni nk'icyahe? Ikintu ndiko ndakora nuko ndayisangiza abantu basapotinge benshi bashoboka kugira ngo indirimbo ibashe kugenda kwigira kure. Gira kantu ushimiye Ego Zone TV yakwakiriye kugira ngo noneho bajya bose badukurikirana
baje kuri YouTube channel yawe noneho bagufendera handitse s'abonner cyangwa subscribe noneho banayikorere na partage. Ca mbere coco ndabashimiye cyane kubona mwantiza akaryo ko kumva mwogira munkoresha ikiganiro. Ndabashimiye cyane bimwe byiva mutima mumva nyine ko ndabashimiye. Yego cyane. Ubundi kubera iki udahora uja mu ma competition mu mahiganwa kugira ngo nawe indirimbo yawe ihiganishe canke bajya bose baje mu competition bavaho bamenye Alain kumbure n'ibikorwa vyiwe? Kubera uko ntarabona ingene vyogenda basi je ntavyozi sindaronka umuco ingene vyogenda. Dose umuco no shobora nanje kubijamo. Nuko Alain reka ndagushimire cyane kuba waduhaye akanya n'akaryo noneho aho twizera ko vuba cyane hamwe hoboneka support canke ronka uburyo woshobora gusubira muri studio, ariko kandi mwatubwiye ko mufise n'umwuga wo gusuka gukora imishatsi y'abadamu noneho hari anye n'abagabo rega barikora wose uje ntureka kumwakira. Duhe adresse yaho mukorera kubera ko uburyo mukuru hajyanye nibwo buryo bubasahiriza noneho kuja muri studio. Mbega mukorera he ikibanza nyezina kugira ngo nanje madame wanje azoze asukwe n'umuririmbyi kazi? Cyo nyine ahantu mererereye ni ngaha nyine ku Masanga uduze ufata ibarabara rya Ngozi kuri saro iri ahantu bitwa kwa Polinari. Babahasanga. Yego. Nuko reka ndagushimire manager CEO Agile NDI noneho ugira icyo ukoze kugira ngo tubandanye dushika canke hariya na cyane mu kubazanira abanyempano, ariko kandi ndagushimira Emery Sofa, Mr Emery Sofa, aho ukeneye ibitanda vyiza, intebe nziza, salon ministre igezweho, ushobora guca kuri Mr Emery Sofa ugashobora kuba mu nzu noneho ifise intebe nziza noneho n'ububati bwiza, ukarara no ku gitanda cyiza ndetse ukanarota neza. Hariya munsi ndasigaho nimero zaho ushobora gutorera ko Mr Emery Sofa kugira ngo uzokoregwe igitanda, ububati, intebe neza ndetse no mu kanya keza. Twari kumwe rero n'umuririmvyikazi akiri muto yitwa Alain. Hariya anye Alain ndagushimiye, murana ko ari umwana kene kandi support kugira ngo ashigikigwe nawe nkuko yavuze ko akunda hariya anye Alvera Muhimbare. Ejo haza Alain ndakubone ku ma television, ku ma chaîne, ku ma canal plus hariya anye uri uracishwaho indirimbo zawe. Alain ndagushimiye. Ndagushimiye cyane. Murakoze. Egozen TV umunezero wacu kuri twese.